mwese bakunzi bacu. Ikaze muri aya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatatu ni Igenekerezo rya 13 Kigarama umwaka wa 2023. Mu gatondo hitezwe yuko hazogwa imvura mu ntara ya Cibitoke, Ibubanza, Ibujumbura, mu Rumonge, Ibururi, Imakamba hamwe no mu ntara ya Rutana. Mu ntara za Muramvya, Imwaro, Igitega, mu Ruyigi hamwe n'Ikaruzi hitezweyo ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi. Ahasigaye hakazokwa kayizuba ririmwo n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Mwaro, ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri -13°C. Ku muhingamo naho hitezwe yuko hazogwa imvura hose mu gihugu cacu. Imituragaro ikazokumvikana mu ntara ya Cibitoke hamwe n'Ibubanza. Mu ntara ya Cibitoke n'Ibubanza, mu Kayanza, Ikaruzi hamwe no mu Kirundo nubwo hazogwa imvura hazongera hacemwo n'ibihe vy'izuba. Azoba hashushe gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Cibitoke, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri -30°C. Mu gatondo kejo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:47 z'agatondo rirenge igihe cy'isaha 12:04 z'umugoroba. Mwumvise ko nakunda bididinga ya breve.